Bakunzi ba televiziyo Heritage turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro canyu c'umusomyi n'umwanditsi. Uyu munsi tukaba twarose umutumire twagomba tudatevye tumuhe kaze. Turaguhaye kaze mutumire wacu utwidondore. Kaze nawe mu kiganiro kuko n'abantu murakoze cyane. Nitwa Muhayimana Ange Michel, nkaba ndi umupasitori w'ishengero ryitwa Jubilee Christian Center, barikorera kwisesenga mu Ngagara. Mucamake n'ibyo. Yego turaguhaye kaze. Mbega none usanzwe ibi bintu byo gusoma ibitabo bitanguye ryari canke wabibonyemo inyungu iyahe? Gusoma namaze nabitanguye niga amashuri yisumbuye, mugabo nakirega kiza ko nakirega kiza mu 2001 niho natangiye gukunda gusoma cyane ko mu mashuri nabisoma kwera iby'ibikorwa badusabye gukora. Mugabo nkijijwe natangiye gusoma igitabo ca mbere nasomye ca Bonke, hanyuma mu nyuma ndabandanya kaminuza n'ibindi burundi buntu usoma cyane kandi kwandika ndanandika. Waranditse? Ndamaze kwandika ibitabo bito by'amasenyi by'inyigisho bisanzwe bimuvuga nko byo kwigisha mu by'Imana ariko bitabo bito. Twahaye kaze. Hanyuma rero byari byose warenze gushika ngaha twagutumiye, ufise ico waje tuzaniye. Mbega igitabo waje tuzaniye kivuga gute, canditswe nande? Igitabo no musi dukorera ko canke umwana ni kugira ngo ushobore kuvuga ngo twacafashije. Igitabo citwa The Grace Walk Experience. Ni igitabo c'umugabo yitwa Steve McVey. Ni umugabo yari umupastori n'umuntu umwigisha agendagenda afise ministeri agendagenda yitwa Grace Walk Ministries, ni umunyamerika. Hama ni igitabo kivuga cyane cyane mu Kirundi. Ni igitabo kivuga ku byerekeye ingaruka zo kugendera mu buntu, n'ingene umuntu yobugenderamwo neza, ingene umuntu agendera mu buntu n'ingaruka zavyo. Harimo ijambo nyamukuru ngani experience hamwe n'ijambo la grâce canke ubuntu n'ingaruka z'ingene umuntu agendera mu buntu. Utubwiye yuko canditswe na Steve McVey. Uyu afise ivyo yaciyemwo byatumye yiga ubuntu. None ni iki catumye, mbega urafise ico umuvuga? Steve McVey mu bitabo vyiwe no mu masanamu yerekana kenshi aravuga ku vyerekeye ingene aba umupastori yatangiye yakijwe afise imyaka 7 nakiraga kiza. Hama atangura kuvuga ubutumwa afise imyaka 16 agisha ibikora n'ibindi. Mugabo aca mu murongozi w'ishengero afise imyaka 19. Umva ko minatangiye ibigo by'Imana ari mutoya cyane. Hanyuma ararongorera amashengero ashika 4, ageze ushengero rya 5 yafise imyaka 36. Umva muri Amerika baragendagenda ku mupastori kenshi ni nk'akazi. Usanga bahembwa arasinya na kontra bivanye n'amashengero barimo. Kesa agiye mu itanguriye. Ageze ushengero rya 5 ko yaramenyere ko umuntu azi kuvuga ubutumwa abantu bakunda kandi amashengero agiyemo hacaza abantu benshi. Aragera ahantu ushengero rya 5 yarageze ko aho ko abantu benshi baza yagumye riba ritonya. Abantu bari bahari bakoma bagenda. Arageretse amatekinike yose abuhinga bwose. Arasenga cyane, arisonzesha, aratura, aravuga ubutumwa evangelisation mu mihana, naca takoze kugira ngo iryo shengero rihagarare neza. Mugabira gushika hacika intege rero. Acitse intege rero aca afata igihe kibasha muri biro yiwe hano yakorera. Aca aryama hasi kw'itapi. Arasenga ati Imana ndayikora ibintu byose nari nubakiyeko. Bihagaze kugira ngo nshobore kuronka intsinzi mu buzima. Nshobore gukora neza ibintu bigaragara biboneka ko ari ibintu bikomeye. Uko turamenyere ko mashengero abantu benshi bemera ko umukozi w'Imana akomeye ko afite ishengero ry'abantu benshi. Yafite gutera imbere avyitiranya n'igiharuro. Ariko Imana kiramigisha yuko iterambere nyakuri atari biharuro canke ibindi by'abantu benshi. Ariko mu mutima wiwe yaramerewe gute? Yaracitse intege. Araryama hasi arasenga. Amaze gusenga n'Imana ashitanwa kumuhindura rero. Ishimisha umutima wayo wa Kristo. Imana akoze muri Kristo c'ubuntu n'ingene ugendera muri ubwo buntu. Aha mu mwaka wa 19 mu kwezi kw'icumi itariki 6. Hanyuma mu 1994 ni Imana rero cimubwiye ati hebe by'amashengero. Sinda ntiyambwiye ngo nave mu ishengero. Heba ku mupastori w'ishengero shaka ugendagende ku isi. Aho umuntu agendagenda atarawe ishengero ririmo. Rero n'ubu rero akorera mu byo kwigisha no kwandika ibitabo. Urumva ko yigishijwe ku by'ubuntu. Hanyuma rero urabona ko yanditse n'igitabo kivuga ku buntu, ingaruka ziri ku buntu, kugendera mu buntu bw'Imana. None wasomye mwiki twebwe abagutumiye canke se abariko baratwumviriza, ushobora kutubwira iki muri kino gitabo? Harimo iki nyamukuru uvuga uti jewe sinogena ntavuze? Hari ibintu byinshi nkuko nawe bishijemwe amaso ukabibona. Ariko kinyamukuru avuga aravuga ku byerekeye
ingene umuntu ashobora kugenda mu buzima bw'intsinzi muri Kristo kuko ni ikibazo abantu benshi kwisi barondera intsinzi nako umuntu bose barondera ubutunzi barondera intsinzi ingene abonesha ibyaha babamo ingene abonesha intege nke bafise ingene ibyo bakora byogira umugisha ingene bogira amahoro n'umunezero mu buzima bwabo ingene babona Imana no mu kumenya ico bari muri Kristo n'ingene ibibazo ingorane ibigeragezo bidushikira byose ari ibintu Imana ashobora gukoresha iyo dushikana ahantu tubona ubuntu bwa n'urukundo rwawe yego hanyuma hariho ikibazo ca mbere nashaka kukubaza nanje kino gitabo nacishijemo ijisho ndabisoma hariho aho yahereye kwandika aravuga ngo guhindura ingeso zawe ntibiguha intsinzi mu buzima bwawe guhindura ingeso zawe ntibiguha kugira intsinzi mu buzima bwawe aho yashatse kudusigurira Avete ngaha ariko aravuga ki abantu benshi mu buzima burya intsinzi si ikintu kiboneka inyuma kenshi intsinzi ihera mu mutima ihera mu mutima kuko ni ikintu cy'indani afite ubuzima tubamo mu buzima bwa Kristo byose bihera indani bica hanze ntibihera inyuma bica indani rero ageza kuvuga yerekana yuko abantu benshi banyucuritse ibintu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga bo bahera mu bintu by'inyuma kugira ngo bije indani ugasanga umuntu agiye mu bikorwa by'inyuma by'ingeso nziza ntibitangaje ko umuntu ushaka kumubaza none cyo gutumuja mu bwami bw'Imana n'igiki agaca kuvuga ati jewe n'ingeso nziza ndafasha abagowe ndasenga cyane ndatanga cyane ndigora ndakora ibintu nk'ibyo by'intonde byo yokora rero Machiavelli agerageza gusigura yerekana yuko hari abantu bananigwa kubera bagerageje guhindura ibyo bakora ahabwa ati ninasenga cyane nkisunzisha kenshi nkasenga cyane nkasoma Bibiliya kenshi nkavuga butumwa cyane nkakora ibikorwa byo mwishengero cyane nkafasha abagowe cyane afite yimvira ibyo yokora kugira ngo aronke intsinzi agende mu bugororotsi mugabo byose yabikora ahaguma asanga yamara kurananirwa kenshi niyo bisezeraniye agasezerana Imana ngo Imana ngo ubundi arahise nzobisubira agasanga yananiwe akamari mu buzima bwo bw'abana babarira akaba mu buzima bwo kwamunanira Machiavelli akerekana ati ikibazo nyamukuru ahubwo icukwiye guhindura si ico hari kindi abashavuga mu gice ca kabiri rero benshi abantu benshi barahaboye kandi je narabibayemo n'amakuve yabivuze mu buzima bwiwe mu ntayiwe nabivuze yabaye mu buzima bwo kugerageza ibyo yokora kugira ngo atere imbere agende mu buzima bw'abana none rero kutubwiye ko umuntu guhindura ingeso ze atari byo bituma abaho ubuzima bw'intsinzi none umuntu aca yibaza ikibazo ati none ni giki cotuma umuntu abaho ubuzima bw'intsinzi akama atsinda akamba afise inkomezi akamba abayeho nk'uko Kristo akwiye kuba yomushima bigenda gute abo ikintu ngira mvuge hari umuntu yava yumva mvuze uko ngo cyangwa kuva bivuze uko ngo yabwiye abantu nawe mu byaha si ibyo bari kwaravuga kuko ndazi ko ico kintu cyo umuntu acavuga ngo ngo ntiwumva oya Machiavelli avuga ati ibyo uri kurakora by'inyuma si byo gutuma mu ntsinzi acavuga mu gice gira kabiri atahubwo ukwiye kumenya icuri kugira uhindure ico ukora urumva Machiavelli acavuga kujana ahantu kwanza kumenya ico wabaye muri Kristo kwanza gutabara kuri umwana w'Imana kandi akunditse akunze ugena kwijana ica kabiri kwakiriye ubuzima budashira ubwo buzima kandi utabwako urabufise muri we muri Kristo kandi ko wabaye impwemu imwe na Kristo uri umwe nawe ntimutandukanye abiko ni ba mbere 6:17 niko bavuga ngo imatanje n'umwami wacu abaye impwemu imwe nawe hama ibyo bituma Yesu aba ubuzima bwawe kandi kuri n'umugororotsi kandi kuri wera abantu benshi baze ko bazobabera ni baja mu ijuru canke bamaze gupfa ariko bitwigisha ko turabagorotsi uyu munsi turabagorotsi ko dufite ubugorozi bwa Kristo turabera ko dufite kwera kwa Kristo kandi Imana turavye tubonamo Kristo ntikwimana jewe rero ashagaza kukwereka yuko ni wamenye icuri uzoca ukora nk'ukuri uzoca uba nk'ukuri ntuzokora iby'inyuma bigutume uronka intsinzi ahubwo ni wamenya ko uri umwana w'Imana kukunditse kuri wera yuko tumugenda muza ngo kweza ugororokera Imana bwa victoire rero bw'intsinzi eputa abantu benshi usanga bashaka gukora ibintu by'inyuma kugira ngo bagendere mu ntsinzi siko Imana yabikoze kumenya icyo tubwira ngo Yesu yaranesheje aho turabanesheje kuko turi muri we turabarushiriza kunesha umva mande ntitugendera mu ntsinzi yacu tugendera mu ntsinzi yo muri Kristo bihagaze mu kumenya icone wowe uri umuntu arenda umuntu igituma tugendera mu buzima bw'abantu si kuba twakoze ibindi bikorwa niko twatahuye ko turabana yaba ngenda nk'inka nkazanga ndiko ndavuga nk'inka ngwa nabira akavuga uti umuntu yamwe amadayimoni ariko kuba namaze kumenya ico ndi
ko ndi umuntu ndavuga nk'umuntu imyitwarire y'umuntu n'imico yandi n'iy'abantu icuma byo kumenya ico uri wigenza nk'icuri yego ubu mwanditsi hari ikintu yasiguye arasigura avuga ngo ubuntu ntibuva mu kugerageza ariko buva mu kwizera kwizigira aho yacafye ibiti bibiri aragerageza kubisigura none twagomba tukubaze ibiti bisigurwa gute igiti c'ubuntu cy'ubuzima n'igiti cy'ibyagezwe aha yaragerageje kubisigura kugira ngo asigure ukuntu ubuntu butava mu kugerageza ariko buva mu kwizera ushaka kubidusigurira neza mu bisanzwe ibyo biti bibiri ni ibiti bibiri byari mu itongo rya Edeni itongo rya Edeni harimo igiti cyo kumenya ikibi n'iciza kabamo n'igiti c'ubuzima c'ubwenge kandi byose byarepresenta ibintu bibiri kimwe caserukira ibyagezwe amategeko ikindi caserukira Kristo kuko iyo bajya kuri Kristo Adamu na Eva bari kuba bihe bidashira ntibabiriye ko bari igiti Imana yabagujije kuri ico giti ariko amashami abiri igiti c'ivyagezwe munsi mu mizi harimo amategeko ntugire ibi ikibi ni ciza robien normal mu gifaransa rero ugasanga abantu bubakiye ku bintu by'amategeko by'ivyagezwe amasezerano y'ivyagezwe unakavuga ati nakora ibi Imana izompezagira nakora ibi Imana izomvuma ugasanga abantu bagendana ubuzima bw'ikibi n'iciza muri bo amabiyumvira ikibi n'iciza mbega ibi ni vyiza mbega ibi ni bibi urabona no baheburayo 5 baratubwira ahantu maramaze gukura ko arengera iby'ibibi n'ivyiza aca akoresha ubwenge cyo bitara sagesse mu gifaransa rero abari mu bibi mu vyerekeye ibyagezwe mu giti cy'ibyagezwe bari mu bibi n'ivyiza baguma bisuzuma baguma bicunga bibaza ko nibakora neza Imana ikibakunda nibakora nabi Imana ikibavuma ugasanga abantu babwirwa yuko bari n'imivumo ariko abantu batawe abafite no kugerageza niyo bavuze trying kugerageza kugira ngo Imana ikunezerererwe abafite cyangwa ugendere mu nsinzi uhagaze mu bintu wakoze by'ingufu by'amategeko ariko abacavuga kubyerekeye igiti cy'ubugingo igiti cy'ubugingo nico Kristo niwe igiti cy'ubugingo Kristo Yesu niko bitubwira muri Yohana 15 avuga ngo nimugume muri jewe nije muzabibu ukuri nimwaguma muri jewe ibi musabe cyo mashaka tuzinzo gikora kandi muri amashami bitwa ko turi amashami ari muri Kristo unaca mufise ntaco mushoboye mutamfise urumva mandi maja mu Kristo niwaza n'ubuzima muri twebwe niwe buzima bwacu uko bitubwiye Abakolose 3:4 ngo Kristo niwe buzima bwanyu ngo niyaseruka muzohusa nawe muri mubwiza nk'ubwo azobafise urumva Kristo yakora niwe buzima bwacu niwe yami ivyamwa hanze urabona ku mashami muri ico gitabo hacafye ko Kristo ariko urabona ko hejuru ku giti cy'ivyagezwe mu mashami nta bintu biriko nta vyamwa bihari hacafye ko ikibi n'iciza ariko muri Kristo iyo tubakiye kuri Kristo nk'ubuzima bwacu ko ari we abaho muri twebwe akagaragaza ubugorotsi bw'Imana akagaragaza ukwezwa kw'Imana ukwera kw'Imana akagaragaza intsinzi twamye ivyamwa byo kugororoka ntaco twoshobora tutamufise Yesu Paulo ashabivuga mu Bafilipi 4:13 mushobozwa byose no minkomezi nawe Kristo Yesu ngo ubakiye ku vyagezwe harimo kunanirwa ubakiye kuri Kristo ari ubuzima ari mu intsinzi nuko vuga yuko rero umuntu yubakiye ku vyagezwe n'urya muntu aguma avuga yuko ubuzima bwo kugororoka bugoye harimo amananiza akaguma abona umenga ibintu byose akwiye guhagarara ku vyagezwe sinzi ko ari bimwe twakwita kuba umunyedini abafite umunyedini urakoze cyane kuza icyo kibanza abantu bashaka ngo naka n'umunyedini ngo nimuhebe idini mugasanga nabo nyine barafise idini wasanga umuntu agwanya idini kandi iyo dini asanze ari rimwe rero idini ni iki idini ni uko ni igikorwa umuntu agaragaza gukora kugira ngo ashobore gushikira Imana iryo ni ryo dini ariko ubuntu bw'Imana bugaragaza yuko ari Imana ikora yakoze muri Kristo Yesu kugira ngo umuntu ashobore gushikira Imana rero ntibikora ku mubihere ku muntu bihera mu Imana ikaza karondera umuntu rero ibikorwa by'ivyagezwe rero bihagaze no kubijya ibintu by'ivyagezwe by'amategeko waruzi ko biri tubwira neza yuko ivyagezwe bitera icaha Abaroma 5:40 tubwira ngo ivyagezwe byatanzwe kugira ngo bashobore kugwiza icaha niko bitubwiye 5:20 hamagara mu Korinto ba 15:56 ngo ivyagezwe afite ibyo bya Mose ngo nibwo washa bw'icaha ahana ashaka yuko aho ibyagezwe bitari
icaha kitahari urumva ibyo byose iyo umuntu agerageje kubyubakira akagerageza kubyubakirako biza gutuma hacabaho ubuzima bwo kunanirwa ugasanga umuntu naza yiyoberanije mu ishingano ameze neza umenga aragororotse kandi ari mu buzima bwo kuniga naho bari mu bikorwa by'Imana ashaka kureka abantu ko ameze neza inyuma bw'indani navuze ko intsinzi ihera mu mutima indani amerewe nabi rero abanyedini rero abantu baca bacana no ku rugezo bagaca batanga kwikompara n'abandi kwigereranya n'abandi ngo ujya arakijijwe neza ujya nakijwe neza ujya arashitse ku musaraba ujya ntarashika ku musaraba ugasanga hari imvugo twazanye kandi zitari muri Bibiliya rero ibyagezwe kubakira ku migenzo bituma umuntu ananirwa kandi akwiye ko namaze kubigerageza n'abanje ndananirwa ego anje turagushimiye cyane ukuntu uri kuradusigurira bino bintu by'ubuntu umwanditsi yaranditse cyane ku buntu rero ariho aho yanditse avuga ku rukundo rw'Imana ko ari ubuntu umuntu agirirwa aca atanga n'akarorero k'abana babiri wa mwana w'icangazi urazi ko ijya mwana w'icangazi yagiye ariko hari undi yasigaye muhira rero ngo amaze kugaruka yakiriwe neza ujya mwana yari yasigaye arababara mu mutima rero ari naho yaciye abaza ikibazo umusomyi w'iki gitabo ashobora kwishura wowe ndavye wishuye ngo abajije ati mbega none nko muri bajya abana babiri wewe ubona wotora kubande wotora kuba ujya mwana w'icangazi canke wasigaye wewe wanditse ngo nta numwe notoramwo ijya burya kujya bari bameze nta numwe yari ameze neza bitusigurira gute igituma ntatoye nko muri bajya babiri niko bose uko ari babiri nta numwe yatahura urukundo Imana bakunda ikibazo gihari ni iki abantu benshi bafise Imana mu mutwe ariho mu cyo gitabana avuga ngo Imana ishobora kuba itandukanye nuko uyibaza kumeze mwiza ko igice c'indwi cyangwa chapter 7 cyangwa gucyo 8 ati Imana ishobora kuba imeze itandukanye nuko uyibaza kwiye kuko abantu benshi bafise Imana y'umukoresha nje tumaze kumva abantu barasenga bagasenga n'umutima mwiza basenga ngo databuja ngo databuja utugire neza gutwemere ntibigere basenga Imana ngo ni data kandi bitubwira ngo nkema twemeza mu mitima mu mpemu zacu ko Imana ari aba data ari data si data wubuja ni data papa yatuvyara dukunda rero bajya abana babiri barafise ikibazo kudatahura identité yabo ico bari muri mu muryango umwe yaraze yuko papa watamukunda cyo bituma atamuha amafaranga n'ubutunzi bwiwe aca bisaba aca arigira aravyonona umva ntiyatawe ko ubuzima bwiwe buhagaze mu kubana na papa wiwe nuko papa wiwe ko aramukunda zigihe cy'ubuzima bwiwe cyo kwita ama etape mu buzima y'uwo mwana azi ibyo azomuha uwo mwana acahitana ibintu byase acaragana ronona mu gace nkunda papa wiwe ntigaza mwana ko yaragiye muri bya bintu yagumya mukunda kanya wa muri ndanyigishika hanyuma baca berekana ujya mwana wundi yasigaye muhira nawe yaguma mu bakozi inyuma yari umuja sinzi mu kindi jambo rindi bokoresha kumbure ngira ngo yifata nk'umugeregwa ntiyari yifata nk'umwana mu nzu acaja mu mirima arakora tubona rero ibintu bibiri bose bahuriyeko bamwe ikintu kimwe bahuriyeko bose nta numwe yarazi uburenganzira afise kwasi ntiyaza karanga kiwe uko kumwe yataye se aja kononekarira hanze undi nawe guma mu nzu ntihegereye se wiwe ngo anezererwe ubutunzi bwa se bibaburye abonye kuko ujya mutonya ashitse agarutse se yagize urubanza amwambikisha ikoti nziza mvuze ikoti mbwa amwambitse kanzu y'inyambara bamba amwambika impeta ku rutoke bayambika umuntu ahawe uburongozi kandi abaye yinjijwe mu muryango bamwambika ibirato nka sembole y'ubutumwa bwiza inkuru nziza urumva amubwira urubanza bamubagira inka babanyi barazagira fete uwo mwana yagize na politique yagize umugambi yaza kuza besha aza kubwira ati papa ndaza kumuca hirya no hino mu mayeri ndambwira nyemere nje mu bakozi bandi majambo aje mu mugwi wa grand frère wiwe wa mukuru wiwe ko mukuru yagumye mu bakozi ariko papa ngati no mwanya wo kumubwira ngo aze kuvuga bya bintu yateguye se nawe yamuhaye yaramufasha namugwa mu ndara musomagura ti yarapfuye narazutse bari majambo ati yari yarayobewe cyari mu muryango wanje aragira ubu ntagarutse ashagira fete mukuru wiwe avuye mu mirima ashitse yumva ngo hari imiziki abantu bakora tama baryohewe umve gituma navuze ko ntashaka gutora no muri bo umwe yataye se Jesse nifuza kuguta Imana nje tubana navuze no mutori umutonyi nifuza kubima mu rukundo rwa papa hafi yiwe ha muwundi nawe acagana mu mirima agarutse ntiyigeze anezerererwa
ibyo se wafise nje tumaciye amubwira ngo ntiyanagiye wewe yibariza pawe mu nzu yatumye umukozi ko yarafise mentalite canke ivyiyumviro vy'ubuca by'igikozi atari kumva ko umwana afise uburenganzira bwo kwinjira atatuma umukozi azamugesa carasohoka atatanga gutukasi ishari mu ariko rambwiye ati jewe nagukoreye imyaka naragukoreye ati mwana wanje ntibarakwiye gukora kugira ngo unezere ntugeze mana gasuguru ati ujya mu bagigishurika ivyibusha ati mwana wanje iyo umenya ko byose wakorera byari ivy'uwawe iyo ushatse iminsi yose ariko bagisugura canke bakaza bakarya umva wose ushaka kumutora kuko nawe ngene ntakwanezererwa papa wiwe kuko umwe yibaza yuko Imana se wakorera akoze ibyaha byinshi atamukunda nkuko n'abakizo hari abakizo biyumvira uko kuba nabaye mu buzima bubi n'abantu batarakira Kristo bazi ko bazoza mu Mana babanze guhindura ingeso zabo nziza baje bameze neza Imana ikeneye abantu bagororotse ikeneye abanyabyaha kugira bagira abagororotse ibwo ni ubutumwa bwiza bakaba bibaza yuko bazokomerwa n'Imana kubera imico myiza bagize ariko Imana ikugira ati ingo kuri jewe kuko nibashaka kuri jewe ukumva urukundo ruri muri jewe dubize ndagukunda ukamenya icuro muri jewe uzosanga usigaye wayo nka jewe none dufashe nk'uyu yasigaye mu rugo bitwigisha rero ko bishobora gushika umuntu akaba ari mu rugo rw'Imana ariko akabaho nk'umuntu w'umucangero ibiko twabisigura cyane gose abaho umucangero kuko uwa kabiri yibaza icyo muhungu yasigaye muhira yibaza ko samwemera ko ivyo yakoze ko azomuhemba nditona kugira ntarantu basanga ngo Mana ngo ni databuja bazi Imana y'umukoresha Imana ikaze abantu no korirukanga mu bikorwa cyane bataruhutse muri Kristo Yesu ibintu byavuga cha kuruhukira mu rukundo rw'Imana kumenya ko Imana itagukunda kwera ibyiza wakoze canke ibibi wakoze akugukunda kwera muri Kristo Yesu umaze kwakira urwo rukundo rw'Imana ku buzima bwawe ko bitubwira ngo sitiko twakunze Imana bwa mbere niyo yadukunze ubwa mbere tunkira Kristo ngadupfiye umaze kwakira urwo rukundo uzosanga usigaye gukora ibyo papa ashaka ibiro birabaho kandi abantu benshi bari muri uwo mugo kandi ndamaze kuhaba kumbe nawe uramaze kuhaba ariko Imana ishimwe ko tuko turahava buke buke nuko ubuntu bwayo yego hanyuma kino gitabo kitwigisha ku buntu umwanditsi yarongeye arandika aravuga ngo ingorane kintu umuntu akwiye kumenya ngo nuko ngo ingorane zishobora kuba ikintu ciza ku muntu ingorane zigashika ku muntu mugabo kikaboneka ari ikintu ciza ariko usanzwe uzi ko mu buzima bwa misi yose yumvise ingorane abantu bagira ubwoba nta muntu umwe yifuza ingorane niho dusigura gute ni gute canke ni ryari ingorane zishobora kuba ikintu ciza ku muntu urakoze cyane Bibiliya twereka neza yuko mu ngorane umuntu yakiriye Imana yizeye Kristo atake kubona ingorane ngo acabonamo ingorane no gupfa no kwihebura nje tubabona baja mu masengesho kurira yo kwihebura umuntu ingorane zikamuja hejuru kandi yarakwiye kuzija hejuru ko bari muri Kristo Yesu kuko bitubwira tushenge na Kristo hano ho mwijoro bari maja bitwa ko byose bibi twice biradushikira ko turi kwiri mu mubiri muga tubihagaze hejuru tuvyicaye ko haga tubiririmba mu ndirimbo ariko mu kuri gatugora Imana yarabizanye Imana irarika ibintu bikahaba bihabaje ariko ivyo bintu bibi bigahinduka ivyiza uwe Makuvera atanga yantana navuze yiwe ingene yananiwe mu bikorwa by'Imana yako arakora kumbe ko kugira Imana ihindura ubuzima bwiwe imuhishurire Kristo imuhishurire igikorwa c'ubuntu yakoze n'ingene adakwiye kwishimira inkomezi ziwe akakwiye kwira ati Imana ubu ni umuntu akomeye cyane kwisi ico gitabo ni kimwe mu byo yanditse amaze kwandika ibitabo byinshi byibishwe nka 10 na bingahe nibaguma yandika afise ibitabo 15 byafise urumva n'umuntu ageze kure kandi arashikiritsi mu buryo bwagutse kare yarafise abantu bakinya mu mishengero giwe ashikiya no hafi nyine muri Amerika mugo bisi yose urumva kuri wakubwira ati jewe ko naragaze ahantu nanirwa mu ishengero byambere umugisha kuyo nticara hasi ngo mfukame ndire mwe Mana ndarekuye ibintu byose by'inguvu zanje narubatse fata ibintu byose ministeri ni iwawe kuko by'Imana ni iby'iwawe kuko ibikorwa by'Imana si n'iby'iwacu ni uko n'abantu b'amashengero atarabi iwacu nabi Imana abaze kubirekura Imana imwishura ubuntu bwa n'ukundo rwayo ubuntu umuntu akwagira impact ntiyicuza ko narabaye mu bihe byo kunanirwa ahubwo arabishima akandi kanano guha umuntu ashobora kugira kubaka akagira urugo kuko abantu bagira urugo sugira gusa ngo babane ko ari umuryango ugwire dushikaje ijambo ry'Imana rivuga ariko umuntu akamara umwaka umwe 2 3 5 atakibona araro ukavuga n'umupapa kumva arababaye hari igihe umuntu ahura n'abantu bakamaza mbega abana barakomeye abana nabo ntabafise ukumva ko bimubabaje ku maso kandi ari umuntu akunda Imana asenga agororotse urumva hanyuma akaba muri ico gihe muri iyo myaka ndafise abagenzi byashikiye hagashika ahantu
Imana imugirira ubuntu ko biri tubwira ngo Imana ikundi bahera mu itira Zaburi 127 umurongo wa 1 n'uwa 2 igihe ari mu karuhuko yananiwe ibyo kugwana baramusengeye barisonzesheje nako batagoze imitwaro kwa Benini bararungitse n'ahandi bakomeye bakoze Imana yaratembereye ku isi arananirwa amaze kuvuga ati ndananiwe akaraba Kristo agaca vyaha amaze kuvyara ico kintu Imana kaje gikoresha ikintu ciza ugasanga kimutumye yubaha Imana ayikunda ayizera ayizigira ugasanga n'igikoresho cyo guhesha Imana icubahiro ahantu aba mu muryango no mu gihugu hari abantu ibikorwa by'Imana wa ministeri yavukiye muri ivyo bintu byo bigoye basanga n'umuntu agenda araremesha abantu benshi bashitse intege hari ibigiye bidushikira Imana igasanga ibingorane yakubaye cabaye ikintu ciza Yosefu muri Bibiliya yabanje kuba baramuzima butandukanye baje no mu busho bw'indani mu binogo babimbira mu binogo niyo bakabaterera injya ahantu habi hasa nabi ariko yabaye umuntu akomeye cyo tuma muri mwitanguro 50-20 bene babaje kumwana ko Yosefu yababwiye ngo iki yababwiye ngo mwebwe mwabwira ubwoba ngo ibyo mwankoreye ko niba bari bamudandaje abashiko yarapfuye ibyo mwankoreye mwabyiyumviriyemo inabi ariko Imana bihindiyemo ineza Samson nawe acavuga ngo iki ngo mu murye havuye mwiki indya urumva muri riyo mu ntara havuye mu buki muri make rero tuvuga ko ingorane zibanziza mu gihe zishoboye kugushitsa kujanjagurika hanyuma rero tukiri kuri ico hariho abantu bavuga ati jewe iyo ndi muri Kristo nkaba narihanye ntibikunda ko ingorane zishobora kugushikira rimwe na rimwe rero hari igihe usanga abantu bafise ibibazo kasanga azi ko yubaha Imana ugakazubona ingorane zirashitse hanyuma abandi nabo bakaje bavuga ati nta muntu yubaha Imana ashobora guhura ingorane zigashika ivyo navyo bifitiye isiguro ko yakibajije canke afise ukuntu yabisiguye wumva yabivuze kwiki Makuve arabivuga neza cyane ko hari abantu benshi bizera ibintu bitari byo hari n'abavyigisha ngaha mu Burundi ndamaze kumva abantu bavyigisha umuntu ashaka kuvuga ngo ingorane zikaba zakushikiye ngo nako rufise ukwizera guke ndamaze kumva umuntu yigeze kwandika kuri internet kuri Facebook avuga ngo ukabukenye caka bugwayi ngo nako rufise ukwizera guto mugana wa muri ubuzima bayemo kabana ko atari umuntu afise ibintu byinshi cyane bimwe by'umurengera ugasanga ari ibintu amajambo nkatera abantu kwiyagiriza mu mitima na culpability nk'akarore umuntu navuze umuntu atavyara ari mu ishengero ari mu Kristo Yesu yavuze bwa kabiri ushobora kora muri eglise mu ishengero lokara hano kanaka utaravuga bwa kabiri umuntu yavuze bwa kabiri kandi Imana ari no mu bikorwa by'Imana ivyo yamubwije byose mugasanga arashomereye yarize amashuri arahejeje nta kazi agira n'umuntu adafise akazi n'umuntu ataravyara kumbure inzu yiwe yarahiye canke yagize ingorane canke baramwivye ibintu umva n'utuntu tandukanye n'umuntu akarondera ububakana amaze imyaka 40 ntabararonka akimva ugashimubwira ngo nuko udafise kwizera uyo muntu umuteye minisitiri tugira ngo ni igikorwa cyo kwagiriza ngo mise de la condamnation mu bikora n'abakari 3-6 ivyo bintu n'ukuri ntivyubakiye ku ijambo ry'Imana ko turabona Bibiliya yuzuyemo abantu n'ibisezerano rya kera uvuze ukashaka kugira ngo no ngo ni imisezerano rya kera Bibiliya isezerano turabona intumwa barabica Stefano bamishije amabuye urumva ba Petero nuko nyene barabishe ba Paulo aracagenda akavuga ngo mu bikora n'abakabiri icambere mu 8-9 akavuga ati twarageze ahantu yihebura ko ibibazo yari aciye mu by'ingorane arihebura ngo n'ubuzima bone ngo barabutakaje acavuga umurongo w'icandura kombe ngo ariko ngo by'Imana ngo yabikoze kugira ngo nitwirate inkomezi zacu imwe bakaba byo kujanjagurika bya prisma ngo uko ariko twirate inkomezi z'Imana turagushimiye ingene waje ukaba udusiguriye kino gitabo kivuga ku buntu hanyuma biraboneka ko igitabo ari kinini hariho ivyo wari ugifise uvuga reka tuje tugutumira urashobora kubandanya kino gitabo ku wundi wa gatanu ukurikira tukaba tugushimiye twizera ko uzoba uri kumwe natwe Ego murakoze cyane umuntu bw'Imana mushoboje nzohaba mutima wanje nuko Kristo avugwa no kuno umuntu bw'Imana bukora mu Burundi kuko abantu benshi barohishijwe n'ibikorwa by'idini kandi niza kagiye cikangura mu Burundi bwacu abana bahetse Kristo murakoze cyane kwa mwantumiye